ubwa mbere twavuga yuko kuba gatoya kandi kagasona neza mu matwi yego bien sûr ikintu cyose iyo gitanguye mu ntango hari amadefura nayo ugasanga hari abaguca intege hari ko bien sûr hano mu gihugu wacu hari abajene bafise amatalent mugabo babura aho bayagaragariza canke babura canke bakabura uburyo. Nabonye muri Canada wewe aha mu Burundi ukabona ko ego bikora mugabo iyo mirire karakubwiye ntushobora kwironka mu Burundi nose support iyo appareil ya mbere hama izindi umuntu acagendera azigurira hakurya umuvyeyi ashobora guha umutahe wa mbere iyo utawufishije ubusa uraronka ibindi wewe wironkeye kumva umutahe wa mbere wayaguhaye. Ico gihe ndibuka vraiment naramaze nka insomene ndiko ndategura atamahoro mfise kuba ku mwanya n'umufotografe ko nimba utari ku mwanya urica akazi k'abandi. Urabona gutegura urubanza rw'umuntu umuntu akakwizera ko ari umufotora kandi uvuga ati iyi mariage yumva mariage ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu kiba rimwe sigura wishe mariage y'umuntu biba bipfuye. Ndabaramukije cyane best fam nizere ko mumeze neza kuri micro n'inziga Manuela nkaba ndabahaye ikaze mu kiganiro cyacu ca personality nkuko mubimenyereye muri kino kiganiro tugendera abajene entrepreneurs batandukanye b'abarundi kugira ngo batubwire ivyo bakora uko babitanguye ndetse nico bifuza gushikako. Uno musi twagendeye umwe mu bajene bagize umugwi wa Swagg Pictures basanzwe bagira ivyo gufotora no gufilma mu evenement atandukanye. Mbega bahuye gute muri uwo mugwi? Mbega nize challenges bagiye barahura nazo nizihe gahunda zo muri ivyo byose nivyo tugiye ngo tuyage mubane natwe. Tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Mutwitondora. Nitwa imeze nkaba ndi umufotografe umwe mu bafotografe bagize ekipi ya Swagg Pictures nkongera nkanayiserukira imbere y'amategeko. Yego. Arcus ni umuntu ameze gute akunda ibiki? Arcus ni umuntu akunda akazi akora umuntu yongera agakunda abantu hamwe akunda n'Imana bien sûr. Yego. Ukiri muto wumva ari icyo ushaka gukora mu buzima sinzi mba waribona ko uri zo mu photographe muri Swagg Pictures cyangwa niyihe vision wari ufitiye akazoza? Nkiri muto sinzi bijya bana umwana wese abona umenga imbere yiwe nyine azoba aba perezida cyangwa iki mugabo cyangwa umuganga mugabo jewe namambona umenga nzo kwikora ibintu byanje ibintu byanje hama mbumu boss wa jewe nyene hama nzogire business yanje ishobora guteza imbere ndetse imbere. Swagg Pictures batubwiye ko ari umugwi ukozwe n'abantu benshi. Mbega Swagg Pictures yaje gute yatanguye gute? Swagg Pictures yatanguye umugwi watangujwe n'abajene twiga hamwe muri secondaire hama iryo zina Swagg niho ryavuye hama igenda iraduga mu nyuma tubona yuko mva kujya umuntu wese atangura ikintu atabona iyo gishika mugabo twaragikunda bien sûr hama mu nyuma kirakura tubona kubikora nk'umwuga. Mbega ko umwuga wose usaba ubumenyi wowe ubumenyi bwo gufotora gufilma gutena gute wabukuye he? C'est vrai umwuga wese umuntu hari usanga wiga ku ishuri twe ntaho twize ku ishuri twize ku ishuri ni impano twabisanzemo nayisanzemo hama iyo umaze kumenya ko ufise impano muri wewe uca wiga ingene uyidevelopa mva tugenda turama tutoriel hama ukabaza ababigutanguriyemo nuko impano yanje nayisanzemo gufotora hama genda ndayagura. Izina watwiye ko izina Swagg ryaje rizananye nabo mwiganye secondaire mwafatanije umwuga. Mbega Swagg ni Swagg nyene canke irafise indi meaning iri nyuma yayo? Swagg nibaza ko bon en fait wana Swagg ni ikintu ciza kumva iyo umuntu ari kubwiye kuri Swagg no kufise usa neza utesa rero ico gihe twariyumviriye akazina two kuyita ubwa mbere twavuga yuko kuba gatoya kandi kagasona neza mu matwi yego
niko gutora swag hama twongera ko picture vu que byari ibintu by'amafoto yego kandi byaroroshe yuko abantu bakamenyera ni short and sweet ni gatoya kandi kararyoshe yego aho mwahitamwo guforma umugwi Swagg Pictures hari ryari hari muri 2016 epanienza muri 2016 hama bien sûr nabwiye ko twabitanguye tutabona iyo bija hama mugabo kameme impano yari ihari twarakunda ifoto twarakunda isanamu hama nibatse ko twagiye kubikora nk'umwuga mu mwaka wa 2019 tangura 2020 yego niho twagiye kugira nka professionalisme kuvuga hamwe ubona yuko iki kintu burya bwa bundi kirashobora kuzontunga kikanyinjiriza amafaranga yego mbega ko Swagg Pictures yatanguye mukiri muri secondaire nta muntu aba afite amafaranga menshi ndetse ari ay'umuryango cyangwa ari ay'ahandi mbega mwebwe kugira mwilance muri iyo business muri iyo projet budget byari bimeze gute mwapfuye kwilansa byatanguye gute neza mbere yuko mugira uvuga ni mubifata nka carrière neza mugitangura bikiri buke byari bimeze gute bien sûr ikintu cyose iyo gitanguye mu ntango hari amadefura nayo ugasanga hari abaguca intege hari bon bien sûr mwumva twari muri photographie nta appareil nta muntu ni bake batanga usanga bafite appareil zabo habaho gukota ama materiel mukoresha ndibuka par exemple nka jewe kugira umva bien sûr umanze kumenyekanisha izina ryawe kugira ngo barimenye hari ababa basanzwe babikora fo ko abantu baza kumenya ibyo ukora competition ari niya ndibuka ko nashobora kota appareil hama haba hari nk'ama evenement aba hari mu gisagara nka kota appareil ntagiye kwicisha amahera agiye kenshi umuntu akosa appareil ayikota kugira ngo ajye guca amahera hama agarukane handi amwe yakoze jewe narayikota hama nkongera nkaja muri evenement nkariha kugira ngo parvene gufata des images muri evenement hama zozikoresha ndaziposte muri ma page yacu yego nukumva umanza kwigurisha hama abantu bakavuga ko ari nka investissement yego investissement nyine kugira investisse abantu amaze bakomeye ibyo ukora hama après ubone kuja kurondera amafaranga abantu bamenye ibyo ukora n'ibyo gukora wibuka ikiraka cya mbere wakoze en tant que photographe professionnel hamwe ugenda baguhamagaye ati nakaje kudufotora ikiraka cya mbere nuvuga ko cyitwa ko ariko nkorera amafaranga yari mariage ndayibuka ari y'umuntu muri famille iwacu yarangiriye confiance arambwira ati jewe ngiriye ndakugiriye confiance kari uzomfotora kuri mariage yanje rero itegure ico gihe ndibuka vraiment naramaze nka insomene ndiko ndategura atamahoro mfise urabona gutegura urubanza rw'umuntu akakwizera kari umufotora kandi uvuga ati iyi mariage yumva mariage ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu kiba rimwe sigura wishe mariage y'umuntu biza bipfuye rero naramaze nka insomene ndiko ndaja kuri abantu korera appareil ko gumuza kwiraba ati mbega iracakomeye ibintu zabigwara munsi zo ndiko ndakora ego nibaza ndika ico cyayico kiraka cambere navuga ko nakoze en tant que professionnel mbega mu kibano canke mu muryango bareagise gute bumvise yuko uvuye secondaire uciye wanshina direct no kuja gufotora peut-être muhisemwo kuja université muhisemwo kugira gute na gute byatumenyereye mu kibano bareagise gute bon sinigeze mpagarika ishuri ngo kubera ngo ngiye muri photographie severe abenshi babigirwa asanga iyo utangiye gukora ku mafaranga make ya mbere ugasanga ikintu cy'ishuri ntikibaye priorite yawe bon naramenye ngenda managing ari bibiri nimba ari akazi ndonse nkamenya gukora ku mugoroba hama nkaja ku ishuri mu gatondo nkamaginga byose
hama bien sûr umuvyeyi yategeza kunezerwa ko iyo uvuye ku ishuri akabona quand même ntukimusaba amahera ya bus yo kuja ku ishuri agatangura guha agaciro ivyo ukora hama pepe kazara gusapotinga mu vyo ugenda umusaba. Ego mwatanguye 2016 ariko mwagiye kuja mu kazi neza 2019-2020. Mbega muri iyo intervalle mwari mubayeho gute nka Swagg Pictures? Iyo intervalle umva ni intervalle igoye kuko uba uri kuva mu kintu uri kugerageza kwirondeza. Novyita ko uri kugerageza kwiha izina kwironderera izina abantu bamenye ivyo ukora. Bien sûr ni etape usanga n'abantu benshi babiheberamo kuko usanga uhura n'ibintu byinshi biguca intege. Je nibaza ko naragwanye nayo kandi nararonse n'amasapoti y'abagenzi ugasanga ugiye mu anniversaire umuntu amufotorera akubwira ati burya ufotora neza ukacironka. Nibaza ko muri aka kazi dukora ni aka ka photography ni connection. Ejo ngiye gufotora ngaha nkagufotora neza ejo undi abakurondeye hama pepe ugasanga ugenda urabona ati vya bintu rero reka ndabigira umwuga. Ni investisseur genre ndondera ama appareil yo ari ku rwego rwiza hama nanje nje mu bandi. Ego nibaza ko nayisohotsemo neza iyo etape ya kubona mugeze aha deja c'est un signe ko byagenze neza. Turashimye. Gukorana en groupe biragoye kuko usanga kenshi abantu badahuje uko ubona ikisiko jewe ndakibona etc. Byagenze gute ngo Swagg Pictures muve hariya 2016 mwe mugeze ngaha muri 2023? Nibaza ko ma confidence ko atabura. Ego confidence zibura mugabo nibaza ko viko twari tumenyeranye kuva tukiri muri secondaire niyo zibaye twaragerageza kora mwe tuzikemura tukaganira hama tukabitorera inyishu. Nta ngorane yagiye haba vraiment muri iyo parcours tugenda turacamo. Ego hari ikibazo n'abakije kare kijanye na budget kugira umuhitemo muri ya 2019-2020 muvuga tubere turatanguye akazi budget yanyu yari imeze gute? Est-ce que mwari mwamaze kuronka ibikoresho mwari mugikota byari bimeze gute? Entre tension inyuma gatoyi uko twari twatanguye viko twiga secondaire tumaze kuyiheza hari abashoboye kuja kubandaniza amashuri hanze y'igihugu hama nibaza ko twasigaye ngaha turi nka babiri. Rero ukuntu twagiye tumanaginga umva bien sûr twaragira des locations y'ama appareil mu nyuma ndibuka jewe naronse umuhungu afasha arama appareil photo nibaza ko ariyo ya mbere natangiye gutunga hama iyo ya mbere nibaza ko ariyo yazanye iya mbere umugisha imbona kuzana izindi appareil mu nyuma. Ego ni n'amasapoti y'umuryango. Ego nose sapoti y'appareil ya mbere hama izindi umuntu acagenda arazigurira hakurya umuvyeyi ashobora guha umutahe wa mbere iyo utawufishije ubusa uraronka ibindi we wironkeye ko umutahe wa mbere wabaye yaguhaye. Nibaza ko ugiye no muri za manza ukafilma ugafotora bakaguha amahera nayo naraserva d'investissement cyane. Ego hari ibintu dukunze kubona kenshi mu photographe umuntu agahitamo kugira nka exposition canke iyindi projet kugira yerekana amafoto yiwe ndazi byo asanzwe akora. Mwebwe muri Swagg Pictures mumaze gukora projet nk'iyo canke mufitiye programme? Pour le moment na exposition twakora yacu mugabo mu migambi dufise tuzoyikora kuko ni igikorwa umufotografe wese yishimira yagishitse ko akagikora. Cerekana novuga nka signature kawe. Ego niba atari ibanga mutubwira amaprix yanyu twakora dukurikirana bari interesse. Amaprix yacu en fait vu que dukora photographie iragutse hari amakategori menshi atandukanye ya photographie. Hari événementiel hariho azama fashion hari abafotora amarari y'imiduga imideri. Rero amaprix avaria bivanye n'icyo ushaka. Ego twabazoba twifuza ko dukorana bazoduca ku mbuga dukoresha za Instagram cyangwa Facebook batwandikira zibabwira.
Ego mu ma projet mwamaze gukora yo gufotora mariage shooting byose bivanze niyihe projet wowe ufise ku mutima navuga ngo utazopfa wibagiye yaba wewe canke Swagg Pictures en general? Nkuko nakubwiye ko dukora amakategori menshi mugabo iyo dukoreramo cyane ni evenementiel ubu bishatse kumbaza ya marche muri yakumarse peut-être warayikunze peut-être yarakugoye oya reka duhagarare ko wakunze ko nakunze bon twe dukunze gukora cyane mu bya evenementiel nko nenda kubwiye bya mariage jewe particulièrement mariage nkora yose isiga icishizemo kuko ni imwe yose mba nayiteguye gutandukanye ko n'abageni si bamwe kuko niyo mba ndikunda umugeni dushaka gukora cyangwa abageni dushaka gukorana avuye ko dukorana twicarana nkababaza ivyo bakunda ingene bashaka ko urubanza rwabo turubakorera umva urubanza rwose wari special kuri jewe rero biragoye ko navuga ngo iyi yari niniya cyane kurusha iyindi umva imwe yose iri special ku kuntu kwayo yego mu kazi mukora novuganye harimo n'ibintu bijyanye na service clientele hari ukuntu wakira umukiriya ukuntu umufata kandi abakiriya baragoye buri wese aba afise ibyo ashaka kandi abashaka ko biba parfait byaba bimaze gushika ugahura n'umukiriya ama standard cyangwa ama besoin yiwe akakurengera ukumva nyene ko byaguranye ko muhuza. Bon abakiriya nk'abo turabaronka mugabo igikuru nuko umenya ukamuganiriza c'est vrai abakiriya bagoye usanga bagusaba ibintu iyo nyene muhuye ijya mbere ukamazi none wowe ushaka bigende gute ukumva ariko arakubwira ibintu we waraba miliyo uriko urakoreramo genre iwacu i Burundi kubona ko peut-être ariko akubwira ngo narabonye ngo je nkeneye kungira ibintu nk'ibi akakubwira nk'ibintu yabonye muri Canada wewe aha mu Burundi ukabona ko ego bikora mugabo iyo miliyo ariko arakubwira ntushobora kwironka mu Burundi mugabo iyo umaze kumenya umuntu nk'uyo ucumenya ingene umuganiriza ukamwereka solution mu byo ashaka nubwo bidahari mu Burundi ukamugerageza ko ari alternative ushobora kubona bihwanye n'ibyo ashaka ego wodu raconte navuga nti une journée dans ta vie canke mu buzima bwanyu muri Swagg Pictures dufate uno munsi turi samedi mwaravuganye na le client byose byaraheze uno munsi misanse kuja kugira mariage ku kamera gufotora wotubwira uko umunsi ugenda kuva mu gitondo gira twihe une idée y'ubuzima tubayemo bon dufate ko twavuganye hama samedi duse mariage icambere turahura turavugana duhurira kuri bureau hamwe dusanze bon bien sûr vendredi tuba twadavye ko ivyuma biri bien chargé ku buryo atavyovuga ngo appareil ngo ihavizima iki ivyo biba vyaheze ivyuma biba vyaheze hama mugahura tugasenga bien sûr kumva equipe dukorana abakristo tugasengera igikorwa hama tukaja gufungurira hamwe kugira ngo inzara kwishyira kuri terrain hama umva abageni umva umwe bari kuri kote hariho kote y'umuhungu na kote y'umukobwa hama tukigabura umwe bakaja ku muhungu abandi bakaja ku mukobwa mwije processus yo kwitegura bataraja gutora umugeni yego kaja kwitegura l'équipe zibiri zitandukanye zikaja ku makote abiri atandukanye yego nyaze ko ari ibindi bica tubandanya bivanye na programme umva mariage yose bifise programme yayo harabahitamo kutaca bagiramo gusenga bakarenda guca mu shooting yego bica bivana na programme umugeni aba yaduhaye yego mumaze imyaka ngahe photographe naziko ari 7 kuva 2016 yego 2016 yego ku bumenyi washoboye kwakira imyaka yose nihe kalite imwe canke zibiri zitatu bibaza ko umufotographe wese yakwiye kuba afise nibaze ko kalite umufotographe uteza kuba afise icambere ni gukunda akazi ukora yego kuko iyo ukunze ikintu ukora nubwo watogwa amafaranga ugikora kubera umutima kuko ugikunze yego
ni kenshi muri iyo myaka indwi nakubwiye nagiye gukora ata amafaranga bampa ugasanga meme n'ubu tuba turi professionnel ugasanga uragiye gukora tuba dufise amakontra twandika n'abakiriya bakavuga ati nimba tuzokora ariyo monta kanaka mwaduhaye ugasanga peut-être umukiriya byamugoye iyo monta ntayishikanye mugabo kuko ubuzi ko ukunda akazi ukora ntushobora kumureka mukavugana nimba uburyo ashobora kubikemura umva ni ibintu vyanditse sivyo vuga ngo genre ngo wowe nturi professionnel ngo ugiye gukora ata mahera yaguhaye none ibintu biba vyanditse nimba twandikanye ko bikugoye kuvuga ati iyi munsi bizoshika nzobona yaronse ibintu biba vyanditse si kuvuga ko bitaba biri professionnel mugabo se nuko ukunda akazi donc nayo mvuze ko ukunda akazi ikintu ukora ntushira amafaranga imbere hama ikindi naco ni kuba ku mwanya mu photographe ko nimba utari ku mwanya urica akazi k'abandi nimba bakubwiye kuza saa 4 ukaza saa 6 hari evenement uzoba wasize kandi evenement ntizoyironka igaruka yego ntibashobora kugarukana mariage inyuma ngo iyi evenement isubire inyuma hama ikindi ni kugira discipline kugira discipline kubaha bugiye gukorera ahantu hose nibaza ko tanke aba ari umukiriya nawe uri kuragurisha ikintu mutegerezwa kubahana mukubahana yego photography yabakuye hehe nka Swagg Pictures ibashikanye hehe uno munsi photography bien sûr hariho ama besoin wowe nyine uba ukeneye utaba uja gusaba abavyeyi canke kuja gusaba undi muntu ugasanga warayikemurira shaha vraiment turi ivyo bashobora kuvyikemurira hama yaraparvenye kudukura kuri appareil ya mbere twa dufise muri 2016 ubu dufise ivyuma tuvuga ko dushobora gukuvura evenement yose neza atangorane hama nibaza ko ari ivyo yego twamwe duhagarara cyane ku vy'amafoto sinabajije ivyo gufilma mwoba mugira n'ivyo gufilma canke muri specific ku mafoto gusa oya dukora ifoto video design yego bientôt tuzoshobora gushiramo ikindi kintu mugabo niyo twayishiramo tuzobamenyesha yego ni nayahe ma evenement mwatubwiye yuko mu kuva ama evenement atandukanye zaba mariage ama fashion show cyangwa ama shooting asanzwe n'izihe evenement muvuga nti zifise uburemere mwo mumaze ku attendinga nka Swagg Pictures bon tukomaze kuraba kuri page yacu hariho evenement ya igihe abasotsoro baza mu Burundi yego twakoranye n'ikinyamakuru cyitwa Ejo hariho evenement twakoranye na yitwa Gato de Bujumbura twakoranye na Pam Channel TV yego hariho na evenement ya Miss University Burundi yego nibaza ko ari izo apart ivyo sanzwe dukora twebwe ubwacu vya evenementiel vy'ama mariage yego tugitangura mwatubwiye yuko ama skills mufise mu byo gufotora no gufilma ikintu mwigishije muranaca no mu bandi bari babakuriye mu kazi kwega niki wobwira wa muntu yakora dukurikirana peut-être akunda gufotora akoresheje telefone bisanzwe ako bayifuza kuja muri ikaya gufotora ni ihe mpanuro yo muha surtout kubijanye n'ama skills kuko simanza kushaka gutera imbere mu kintu udafite izo skills nubwo ubikunda gute yego bon ikintu nohanura umuntu ashaka kuja mu no mwuga nibaza ko icambere ikintu akijema gikunze yego niyo yijamwa yikunze hama apa gukunda ikintu ukumva wikunze ukumva ko ufisemo impano muri ico kintu igakwegera ababirimo abagutanguriye imbere kuja muri ico kintu ubasaba impanuro hama niyo bagukundira bakakwita bama bakakumva ugerageze kurikiza impanuro baguhaye ko twese aha tugeze hari abo twasabye impanuro kugira baduhanure ubona no bigenza gute
aho ubona no bicishamo gute hama ikindi naco ivyo no bipasamo ukagera kuri standard kuronka abantu bakwitura ukagira abakiriya no kubaha abakiriya ukabubaha umukiriya ukamuha icubahiro ciwe hama nibaza ko kugira ngo site mu kazi kawe yego Swagg Pictures muyibona hehe mu myaka 5 canke 10 iri imbere mu myaka iri imbere aho twibona ko tuzaturi entreprise ikomeye ishobora kuzoha akazi abajene benshi bari mu gihugu iwacu badafise ubuzi ko bien sûr hano mu gihugu iwacu hari abajene bafise amatalent mugabo babura aho bayagaragariza canke bakabura uburyo rero twifuza ko a partir y'iyi entreprise yacu abajene benshi bashobora kuronka akazi hama ikindi naco tukaronka nyene apa gukorera mu gihugu iwacu tukibona duhamagarwa hanze ugasanga aho umuntu ari hanze muri Afrika akakubwira ati turakeneye ko dukuvrira mariage yacu yego c'est vrai que hari abaduhamagara bara za Tanzania mu Rwanda mugabo dushaka kwibona turi kure cyane yego hama twongeyemo n'amabranche yandi ya part ya photographie na videography twavuze yego akabazo ka nyuma k'amatsiko nako ndiyumvira kenshi amafoto menshi mugira abari creative si ibintu tumenyere kubona cyane dimo haro bishasha n'ibibanza mujamwo umuntu akibaza ikibanza bagikuye yantu gusa mu Burundi ni inspiration yaje amafoto iva hehe ni gute muhitamo ikibanza bigenda gute murakoze kwico kibazo bon nkuko nari nakubwiye imbere yuko dukora nko ku bintu cya mariage tukaganira n'abamariye bacu yego hama tukababaza uko we bashaka kubona urubanza rwabo rumeze si bashaka amafoto y'indani canke hanze tukumva ikibahimbara hama muri ico gihe bamaze kutubwira ivyo bakunda abasigaye akazi kacu nuko kuja gutegura script y'urubanza ngene rugenda tugatemberera ibibanza dukoreramwo ava yuko mariage kugira ngo niyo twashika ntibize bigorane ngo dutebutse ko n'umwanya baduha urubanza usanga bari mutoyi yego nibaza ko novuga nk'akajede twe dukoresha tugerageza yuko nimba watubwiye ngo par exemple mariage yawe yikorera shooting ibera kuri jardin public tugerageza yuko turondera location dukoreramwo ku buryo iyo location niyo twayifotoreramo ifoto wowe uzoyibona uzobaza ati ahantu hari kandi wari usanzwe uhazi yego ushobora kugerageza kurondera ijisho ku buryo ubona ahantu wowe niyo waharaba wari usanzwe uhazi mugabo ntuhamenye nko gusorta le meilleur y'ikintu gifise yego hama ifoto nayo ikavuga tugerageza gukora amafoto avuga apako amafoto abasanzwe azigerageza umva deje uri gukora ikintu kiri c'abantu babiri bakundana ko kiba specific kuri bo yego ku buryo foto n'umwana bazovyara nyuma y'imyaka 10 ashobora kwiraba akavuga ati wawe uyu mwanya wose tumaze tuko tuvuga kuri photography ivyo gufilma n'ibindi mbega ni ikihe kintu ukundira gufotora canke ni ikihe kintu n'abandi bamambwa muri Swagg Pictures bakundira gufotora ikintu catumye muhaguma iyo myaka 7 malgré ama challenge n'ibindi ni ikihe kintu ukundira gufotora icyo nkundira gufotora ni sinzi kubona ikintu gikunda nkuko kubaza ngo biragora kuzexplain ngo umuvyeyi wawe mukundira iki usanga uri kuvuga ngo ndamukundira uko nyene bon nibaza ko urukundo rwanje na photographe rwabereye ijyambere je nakunda ko bamfotora igihe bamfotoye rero nkaraba ifoto ca numva ndayikunze hama ca numva ashaka kuvuga ati bino bintu burya noje nyuma ya kamera nkaraba byo bimeze gute yego niho hagiye gutangwa kuba urukundo rwanje na photography rero cyo bituma kenshi ndavye isanamu canke nkaraba ikintu nka apa kubona ikintu gifotoye no kuko
kuko hajya niyo dufotora ifoto manza kuyibona mu jisho ryawe avanye kugishira muri appareil yego bana nk'ubu ndagiye ahantu nkabona ko ari heza iyo image manza kuyifotora mu jisho hama nkabona imbere yuko ntora appareil nkaza kuyifotora yego nibaza ko iyo ikintu kimbereye ciza ndakibona mu ifoto n'ifoto iguha ubwo bushobozi bwo gucreya ikintu ciza yego wakoze kubana natwe murakoze cyane nawe mu kurangiza nagira nshimire abantu bose batwitura abakiriya bacu batwizeye kuva ico gihe ca 2016 gushika igihe yego mwarakoze cyane hama n'abandi bandanye batwitura tubizeje ko tuzobandanya tubaha ibintu vyiza hama sinongera nashimiye best of na nyene ndahengeshanya gusapotinga ibikorwa vyacu kubigeza kure ku batabibona bakamenya kuba dukora ariko murakoze cyane nshimiye nawe ko baradukurikirana nizere ko kino kiganiro cabaryoheye nimba mwagikunze ntimwibagire gufyonda kuri like button ndetse na subscribe kugira ngo ibiganiro byose tuzoza turashirako muzobe abambere kubibona mwakoze à la prochaine